Hello friends and family, j'espère que vous allez bien. Moi je vais tellement bien chez Man Senegos. Oh my god, nongeye kuvuga ifaransa babimugije. Abakunzi ba Fresh TV ndabaramutse cyane, nibatse kumeze top. Tumeze top cyane, tumeze fresh. Non, tumeze fresh, tumeze fresh. Vous voyez? Comme fresh. Tumeze fresh. Tumeze neza. Ubwo ndikubabwira yuko chaque fois uri muri Fresh TV uri fresh. So twe tumeze fresh cyane gose, nibatse ko namwe mumeze fresh, abakunzi ba fresh, umaze kumukunzi wa fresh umuguco wa fresh. So en général aba fresh turamukanye tubwirane big up. Murameze neza. Tumeze top. So comme vous voyez, je répète encore une fois le français français. Nkuko mubibona ndi kumwe na Jolie Dame encore une fois. Oh my god. Ndi kumwe na Jolie Dame. Bon, no musi tuje muri entre filles tuje kuvuga ivy'amapenzi mura katatu mushaka kuri stati no. No musi tuje muri question doma do you comme ça. Voilà, ndi kumwe comment dire, uwo muri famille wacu Fresh TV navuga yuko ari muri famille cyane. Yose namwe muri famille gusa wowe urumva nyene time tukwana ibintu byinshi, that's why rero dusakara akantu rero mugana aho kana namwe murashobora kuzoja mushaka kubera yuko ndamubaza ibibazo aranyishura hama nawe arambaza kandi ela intérêt kunyishura. Yeah. Ategeza kunyishura parce que nanje ntegeza kunyishura. So, soyez avec nous. Reka tubanze kumwakire kwanza ayongera kuturamutsa. Vraiment, afise n'abakunzi benshi baje. Ndetse bigaruka so. Ndakora mukije cyane mabuja. Yambu neza. Laho. Oh, t'es ma jolie. Oh. Bien habillée. Oh, merci beaucoup. Uyu Jolie Dame vraiment ni mvugisha ukuri. Alors umuntu bamvuga rero n'umuntu ashatse kukumbaza ariko umuntu dufate ngaha muri Fresh, umuntu ashatse kumbaza Queen ari he? Ngo mbega ndakubaza ngo wa Jolie Dame wawe ngo ari. Franchement, urumva avuga ati wa Jolie Dame wawe. Mon kubera abo ntari kuntu nyine jewe ikintu gihari bon. Byose hari ibitaba bikeneye kubivuga kubonye umwana mu bivire muri nshaka kumubwira ngo mosh personne no. Yo hari igihe ubwira umuntu ikintu naho we wari mubi. Bamwe ati yo vraiment izoga basindabukunda bikamubabaza. Kiraza donc niyo mpamvu. Rero nico gituma uvuga Jolie Dame uvuga Jolie fille uvuga un beau garçon mbaze. Nyine ubona ko Jolie Dame. Ego nivyo ndavyemera ndavyakira cyane. Merci mugabo urumva naho byo batari kirenga uvuga ati antuka mu maso yanje mu maso y'abantu benshi ndazi sindi umwe hari n'abantu benshi bamukurikirana kandi antuka bavyemeza swat twese turabana b'Imana twese tubeza. Ego ibintu turabindukije. So baramukitse rero abakunzi ba Fresh TV, abakunzi bawe en particulier abakunzi ba Queen Burundi 257. Yeah. Abakunzi ba Fresh TV ndabaramukije cyane, abakunzi banje muri rusange, abakunzi badukurikirana ndabaramukije cyane. Ndi kumwe namwe ni Queen Burundi 257 musanzwe mubizi. Karibu cyane. Karibu rero tuganire. Tugana namwe. Voilà, jese utubaze dukenye twavuze ko ari question. Jewe rero tubaze duke. Sa usanga kenshi ari personnel mugabo hari ntashobora kumaza bien sûr kubera yuko bintu babikeneye ko just ntibyo ko tubimenya twese. So akazi kambere fils ndashaka kumenya Queen page donc afise petite afise page menshi page yose niyo page J'ai page kuri Facebook. Na YouTube page officielle na IG, TikTok. J'ai vraiment yo novuga cyane page yanje ni Facebook. TikTok, Instagram, YouTube. Sanga nagiye nagake. Ariko turakunda kumubona cyane kuri TikTok. Mugagenda yo gake. Ariko rero je ndakunda page yanje Facebook. Yeah. Okay. Akazi gakurikira cyangwa urashaka kubona nawe gutera umbaza ariko je ndashaka kubandanya nta kibazo nawe uraza kumbaza mu nyuma. Okay. Basi. Watekanye. Reka nawe ndakubaza. D'accord. Rinka, ubuzima busanzwe. Urashavura? Bon, kahar bishika gake.
kwaza n'abantu bashaka kukambaza guys abantu bose hari abantu byinshi badakunda yuko umuntu abaho aguma twenga hari ababona umengo kwishima alors moi je suis dessiné comme ça niko ndemwe niko nivutse sanga nakubajije ti ryarushavura ibyo byo kunzigura sindabishaka ngira ati birashika ugashavura umva igituma bidashika nciye mvuga igituma nciye sigura ibyo byose hariho abantu bamaze kwimbaza kenshi rero je voulais vous dire that's why nta hadashavura ariko bibagake kandi impamvu biba nisabiye nkunda guseka ukunyene tu n'ubusa ndabutwenga vraiment. Alors une question souvent tuvuga ngo Queen nabaye bafana bawe batanu uratukira muzina yawe bagukunda banabikwereka twafisa bafana benshi kandi 30 na bingahe abankunda kabinyerekana ukuri ni benshi sinobavuga uko no basanga umenga mvuze batanu ba mbere wasanga yabo ndenganije. Okay, umufana amaze kukwereka ko ukunda yakoreye iki? Hari abafana banyandikira bamama courage muga umuntu ari special muri abo bose maze guma makanda oya maye byongo ariko mugera maye byongo ya maye makanda mama we aho uri ubabasha ndagukunda cyane vraiment mutubwire none naso tumuramutse muramutse nyene mvuga ati umuntu wahaye amakado Queen munda turakuramukije bako antuka vraiment murumva kugira bari ku muntu kumukunda mu hivyo ngo kane hacha ko ibintu ari sawa c'est un tour nandi kazo cha kabiri umwuga wawe wa journalism nziye ntamba mumaze guhora nazo intamba nyinshi cyane gose ya mbere yoye umuntu wese ngiraga kudagucaka urashaka wifuza gukorana ikiganiro n'umuntu uretse yuko uba no mu kazi usana n'umufana uri n'umufana wiwe personnellement ukifuza gukorana ikiganiro nawe ariko nturonka opportunity yo guhura nawe cyane info urasa opportunity yo kuvugana nawe on chat akakugarako cyane info atakugayeko akakwemerera genre bya bintu nyene ubona yuko bidashobora gukunda ejo canke ejo muga ntakwankire muga akwemerera bya bintu ubona biri mu kirere nk'inyoni so izo nizo ntambanye vraiment kandi ziri samochi yatari okay voilà ndi muri vibe okay Ranit d'accord ikindi kintu nshaka kumenya kuri Queen iyo genre kenshi barakunda kuvuga amini ko bakunda kuvugira kuri mwiza bon uri mwiza physiquement abatakuzi na spirituel muri mwiza gender code okay disons par exemple hari umuntu aja kubwira ati sinkunda ibintu ukora akakudekuraja tugiye muri filme tugiye mu bintu ukora genre bibonwa n'abantu benshi akakudekuraja akakuha ama raison yerekana neza ko ase raison ivyo bintu ukwiye kubivamo uwo muntu mu gihe umwemera umwubaha wa wundi umudore wawe uvuga ati umuntu ayenza mpanura ikintu aba yashiyumvire ko kandi kiba kiri serious wewe nka Queen umuntu amaze kuguhiza mpanura to hebe ibintu byose ukunda kubera yuko aba gusiguriye impamvu kandi nya mpamvu kumva ni ko vyifatamo gute mbega aho biheba bon bijya rero iyo ukunda ikintu biragoye ko nakiguhebesha mugabo hari igihe uheba ikintu hari igihe wisaba ko wiyanka novuga ngo sacrifice ukisacrifice kugira ngo ibintu bireke kugira ngo ku muntu abikubwiye apana ndindi ndiko ndakubwira ukuntu byogenda kugira ngo wumve ko wobireka ibyo bintu mugabo apana umuntu ari wese aho nanje nashizemo akantu ati ari umuntu wemera umuntu uyu abikubwiye ubikora abimbye byose no bireka ukaba mfitiye ubuzima mu kiganza nayo ubundi muntu aza ngo ikintu kirango si vyiza ngo bireke urinde guhindura ibitekerezo n'umunezero wanje muri jewe icambere uraza ukabiyimbuza kandi nta munezero wozoma ndiko ndikorera umutwe wanje watumye ndabiga n'umutima wanje watumye ndabikora kandi ndumva ko nishimye
mugabo nkaba mfise umuntu yumwe ashirika ati bandanye ndagenda neza ku buryo abantu bose bari inyuma bavuze ati we heba ntera uw'inyana. Kandi ikindi ntuge ngo abantu bose bakunda ibyo umuntu akunda. Wowe ugiye gukora ibyo nakakunda nta kintu na kimwe wokora kubera bawe wenyene. Queen ni queen, nta wundi muntu uza kumwinjirira mu buzima usibye wa muntu amufitiye runini. Wow. Umva iraze ikintu nizamo ngaha turavuga gato kugira ngo abantu bashobore gutahwigwa neza why twagize iyi emission. Ikintu nizemo ntihagire umuntu genre ntihagire umuntu ashobora kubonera imbere hawe wenye mubona icyo uri kurakora ukibonamo kazoza keza France ora parce que nta wundi muntu azokubonera imbere. Hari abantu bacika intege kenshi, hari abantu hari nk'umwana dufate kwa koga ndakunda gufata kwa koga puisque moi aussi je suis une fille. Urashobora kuba ufata uvuga ati jewe ngomba nje guserva kabare kwa yuko jewe ubwanje ndabikunda ireve muri kiteya canke abavyeyi canke abantu benshi bumvise ukora mu kabare bakubona mu bindi bintu muga jewe bivaye nuko nize bivaye nico shaka ndabona yuko isifi kubona amafaranga ariko abantu dufate nka 90% basket 90% bose bakaba contre yakazi ukora abenshi tinone ko bagomba ari benshi peut-être usanga ari ivyo shaifu ko ndabiheba ubihevye iya shikara kujya muri tanga oya ntukabihebe bazi gituma utobereka nunganire gatoya wewe ukora mu kabare aho hantu hashobora gusahiriza uragura amavuta namuntu ikintu cyambere zukibishe ni gusaba cyane ukaja gusaba zoba wisuzuguje cyane wowe ukora ku kabare kawe nyamba ni mu kabare kawe nyene oya kuwundi uramukorera fate na kuwundi uramukorera sivyo wewe uraronka twambara gasabuni nta muntu usaba kandi nawe ndaza kuvuga ngo bike ukuba urakura mu kabare vraiment si byiza niboneka neza niwo muntu araza akakubwira ati nta bihumbi 10 wowe wala urumva mugabo waryamye mu gitanda ari kuri chat sinzi ariko yandikira message butagira epfo na ruguru nariko arakora ivyunguka wowe bereye mu kazi kawe akora ivyunguka none abo bose akora ni ibi nta numwe azokugurira amavuta no kuri kwimana nta numwe azoyakugurira ya mpamvu rero kora akazi kawe ugakora n'umutima wawe ukunze hama ukora ivyunguka ukagufasha ivyo icyo kibazo bakikemura byinshi voilà c'est moi qui kindi kibazo waje kuvuga ibintu by'akabari tujanishe n'ibintu byerekanye nk'umukunzi nukuri be free tout ce que tu me poses ufise link afise umuntu akunda abantu bose bamuvuga ujya mu singeso mbi utamuretse urukuragiza ikibazo ukabona abantu bose ijana nk'abantu 50 nk'abantu canke nka 90% ko ikora ivuga bavuze kujya mu ntaro umuntu ugasanga ufise umuntu umubonye nagushigikira uwo byifatamo gute icambere jewe ari abantu bari kwaza babwira jewe icambere jewe kenshi je compte sur moi-même kirundi ndi numva mon instant mutima wanje niwe numviriza j'ai grandi comme ça rero kuza kumbwira ngo urumva ngo il faut faire ça ngo pour avoir ça ngo il faut marcher comme ça pour y arriver vraiment là rien ne marche j'ai installé wanje genge bwanje na servant biko bimbwira yuko ivyo ndiko ndakora atakibazo byongira byose ndayibonamo mugari bivuze ngo sinumva impanuro ni nziza uko umuntu umwe ashobora guhanura iki nundi akaguhanura iki siko nundi akacaza akaguhanura ico byose ubishize hamwe ukacura ba situation ukuntu imeze peut-être urashobora kubikuramwo quelque chose mugabo il faut compter sur soi-même c'est mieux jewe rero uwo muntu ambwiye ngo uriya ndamuhebe hakacaza umwe akambwira ati fonce no kuva ivyo byuyo ko yuko nyambare kintu natahuye kuri nosi abantu icambere abantu sibeza kandi abantu bigira bashaka ko umwana w'umuntu aryoherwa nako kujya kwa shatani ntigera iryoherwa yuko urugo ruba ruryohewe urugo ruba rurimwe amahoro rusenga Imana rufise ivyunguka byose ibintu byose urabibona shatani yamayinjiramo akandi kabazo
ndamuhaye inspiration. Limitation abantu bamukunda ari babiri. Afise amafaranga menshi. Umuntu aramukunda vuba nta kintu kimwe n'inka yigarabura byose arabimwa. Mugabo muha amategeko amateye ubwoba. Hari undi umukene nta mafaranga afise arirondeza mu mugabo aragukunda kandi agukunda cyane. Aguha n'amahoro. Ubukunda ndemwa babiri. Icambere egire evre kenshi turakunda kwi. Ariko ntisho ndiko nasigura sinze ko ari gushaka. Désolé c'est comme ça. Hariho kenshi ngo acumbwira ati nokunda uyu ambwa cyo sigura. D'accord, nokunda ujya peut-être Kenya. Ankunda anyubaha twubahana. Ati kubera iki? Uno munsi ndakenye no kuri konti nta n'ibihumbi 200. Ariko ndiko ndakora. Imbere ya kamera ndiko ndakora. Sinze jingene hazoba hamera. Sinze no mu masaha 2 nyamba ntazoba narose ibyunguka. Ubwo rero irevre turiyumvira kuri fitire uko niko twakuze dusenga ati izere. Kwizera ni vyiza mugo kwizera ukora. Uwo mukunzi mbona atari kinebwe akora uno munsi ntafise mugari karakora pamana nkabibona ankunda nyubaha namukunda. Uriye fise ivyunguka. Akabitanyubaha akaba ampa amategeko ashaka ataranshira mu guyiyo. I have vraiment joke. Ndakunda ivyunguka mugaje se nkunda umuntu ampa amategeko. Voilà. Nagwa inspiration zema. Ok, voilà. Queen ubu n'umukenyezi yubatse. Mpamvu la jolie dame sénégalaise, la jolie fille parce que c'est une dame vraiment très jolie, très belle, très sexy. Nibaze yuko il y a quelques années ari umujene nkuko kwanje akiri nkumi ataragenda mu guyiwe yahora agira abasheri yahora agira abacopains aba crush ukigira aba crush niyihe type y'umusore wabona ukavuga wowe nshaka umutipe ameze ukazontwara mu rukundo sister ukavuga tugiye umutipe ti prince umuntu ameze nko kujya kwa prince nshaka vema ko yontwara bivanye nuko ari kuyanje jewe rero abantu benshi ndanye nawe kubera je navuye mu ishure nta kintu cyaheze turahura n'utwana futwe premier amour boom Apana abantu babanje guca ikobero banza guca imagara ariko nkiri kwishure kujya kumire muri kwishure muri mu bintu mutazi nyene batinda gukunda n'ibiki usanje mu buzima naguma nkundana n'abantu bonze ndico kinari nonze vraiment nari umuntu yonze napima nka 48 kilo mugabo urumva abantu nyene barebare umuntu muremure gaca yonda narumva nyene ko ariko yanje ariko kandi good faire nibo twakunda kuba turi kumwe uko abantu bonze abantu bavyibushe abantu bamanyama aho abagabo bavyibushe bikanga ububeje ariko nibikanga kuba ari abantu bavyibushe cyane gaca bikanga ububeje abo gaca babona ko bose babakunda usanga nari kuko bashizemo cyangwa kwiyemera ko abantu bose bomuna mukunda muga abantu bato abantu bato oya mpindure kuko yaje oya nibyo wanje muga abantu bato ufite umutima mwiza gusa ntaguciriye muri aya ariko kandi rero n'abantu banini bafite umutima mwiza no barahari eka barahari navuze abo twegeze mvuze abo twahuye je navyo abo twahuye kandi abo twazi turamarana umwanya munini bari abantu bato Queen okay akandi kabaza nanje imbere yuko ugira mariage wari ufite ex bangahe manje aba ex bangahe twari mu bwana nta sinashaka ko yarihuse ntiyigeze asaragurika je ntabaje aba ex bangahe ngende bose sinzi none ugu propose mukundanye mwamukundanye uwo mukundanye mukamana nk'imyaka canke nka je nk'aba ex par exemple usanga tuba tumaranye indwi zibiri kwezi nabo n'aba ex umuntu mwaragiye mu gakundo gato wose umu ex kandi abwire aba ex je umu ex je uko ndamufata ni nk'umuntu mwaramaranye nk'umwaka kamarana basi minimum nka 5 mois uwo ashaka kuja ba mu ex kandi umuntu maranye kwezi amezi je numva umenga mwako murafite
donc wari ufise abayikisi bangahe ba umugabo yatomboye umukenyezi nari mfise umwe kubera bon abandi ni babandi nyene umugani wangu mu misi ngo amezi abiri uwo nufata kabex jewe fata kabex ubera ndabidata ushobora gufata aho ufise benshi agashaka gufata kabex shaka gufata kabex numwe fise uko je ariko umugani wawe amezi abiri tuke turabashiramo antwe ntibashika batanu agurade dufashe ku mu ex au minimum abari 5 mois ndashobora kuba nera numwe fise cyane ndashobora kuba mfise umwe gusa aya bivuga ishuri J'avais ça umwe. Alors, nije ndakubaza. Twajeje se? Nimba twajeje umubwire. Mugace ngenda kubaza usanga ndagujiwe. Bon, ndacishura je suis free. Mike se bose wagize. Bana mugure numbaza mugure. Oya vyamukura ivyo ntindaba ibintu biragusha. Warabonye hiye gana twakoranye na Sky. None nkamwishiye ngo yego. Ngo nagize mugure ya 17 kuri kwimana bije guys sivyo nabeshe abantu barandebe umva. Nanje sindeba ko abeshe kuri kwabeshe. No, franchement, direndi au dimanche. Ubona umuntu anyandikiye n'umuntu hazi. Ngo mbega ngo hadise tanga umuguri wari. Ndakubaze ivyo vyamuguri ivyo biragusha ashaka bahe bose. Oya. Cyo sivyo ndakubaza. Ndiko ndakubaza. Muba ba ex bawe bose. Namba ari nka 10. Sinzi. Harimo uwo mwana akundaye kumva ko umutima wawe wose wawe umuhebe hama kaguhemukira. Kumva ko babaye canke ni wabahemukiye. Ntabwo ntaba. Bose urabahemukiye. Ndiko mvuga kuri aho kantu ko kumva umutima no muha wose. Habaho kuko egirevre coup de foudre genre ibintu vya en avance urumva umenga umuntu amukunze muga petit kujya kuntu vurana umuntu tamuzi petit ko muriko muramenyana ugasanga umenga wari hejuru ibintu niso niko vyagiye biragenda akandi kabazo kavuga ngo niwe wabahemukira niwe wabaheba guhemukumenga ni umuntu wawe ngo ni komo no wabaheba no baguheba reka dukoreshe guhemukira burya guhemuka benshi bazi ko guhemuka ari kugenda kugira muguri n'undi muntu kandi si umusheri wawe nubwo bitavyemewe ko mwamugira muguri byinshi ariko jewe baramemukira mugabo atari guhemuka ngo aho muri hose ntimwagiye kugira mugura handi hari ibintu wasanga tutahurije ko ntashobora gusiporta byo bitaguhemukira hariho guhemuka kubera wowe hariho ibintu utashimye kuri bo bisaba ko ukumvayo mugabo utasikira ngo baguhemukire kuguhemukira ni gute ni kwa kuntu muba mwasezeranye ikintu nawe turuku nuko ntazugere umuntu abimukira ubundi kwabeka munyu muko bona bivuyemo kandi mwari mwasezeranye ko je bankorera amakosa ubwo tukaca tubivamo bacha musezerana neza umva ntawe abimukira ubundi muri mwebwe so okay reka rero ndagukubita ikibazo madame waravyaye ufise abana ufise abasore afise umusore mbega n'umusore abasore babiri beza kandi beza oya bansumje ubwiza nasa je narashaje bansumje ubwiza okay disons umwana wawe yakuze akuzaniye utangwe kubona utangiye kugira udukopine cyafura yawe ukamubwira genre none maman je te présente ma copine tu vois ni hempanuro imwe utotekera umuhungu watanguye kuja mu bintu byo kuresha yenda uvuga ati ni yayirengako azogira ikibazo uzogira ikibazo mu buzima bivaye na experience fisi ikibazo gikomeye cyane kandi gishobora kwigisha abavyeyi benshi ngaha uzi yuko burya umwana w'umuhungu atangura kwiyumvira gukundana ari umwana cyane aho nk'ubu afisoshe amaze no kumunyereka Renine yayivutse umwana w'umuhungu umunyereka ngo umwana w'umuhungu wa seto abo ikintangaza nuko n'uwo mukazana wanje ambonye nyuma akigira urakoze cyane gusa ikintu kimwe ndamaze kumuganiriza nkamubwira ati uko aramaze gucubwinga afise 8 ans wewe rero ni wamukunda uzozurambwira ni wamugiriye umukunda uzozurambwira ukuntu bigenda yagushavuze uzozurambwira akantu kose uzozurambwira urazi ko je ndi sheri wawe ndi mama wawe kandi turakunda
rero ndakuvuga yuko banavuganye nabi urumva barigana mu ishuri azoza mama yandetse kwa mwigisha ndamuhevye nukuvuga ikintu ca mbere umuvyeyi akwiriye kugirira umwana ukwiye kumugira umugenzi cyane wa mugenzi apana kurengera kuri mama wiwe aho ukamubera umugenzi wandi muganira utuntu twose wabona akantu kose kabaye yakakubwiye rero kumwereka yuko uri umuvyeyi kaze uko ikintu cyose nakora ikintu aranyica urazi ko umuhungu ari umuntu agomba kumwereka yuko ari umuntu akaze ufite n'ikintu Imana yabaremye umaze kwereka umwana wawe w'umuhungu kuri umuntu ukaze nawe aca gutinya apana no gutinya ahubwo acagira ikintu kangeze rero mugira umugenzi muhanurane akantu kose utima hungu waje akantu wageze si keza hama abone uzara kwisanzura hama uzuramushikira mu tuntu tumwe n'utundi akakana ni sawa mugoze kubura uzurambwira kaje mbona ikeza katuzurambwira kandi kose akazakubwira rero hageze aho aza kugwa muri cya kintu kibasha kuronka aho hera kumubwira ati mukagira iki kintu ntabwo ari byiza aho umaze kugira umwana wawe mugenzi nibaza yuko ibintu byose bicagenda neza Mana abashaka kuzokurana indero ni Imana izomfasha kurera Imana ngira afashanya kurera voilà en tout cas icyo nashaka kumenya kubera kunda kubona amafilme kenshi uko je nta muntu arampresenta kwa nyina nta n'ibyo nkunda ariko kenshi aba belle-mère ntibakunda gukunda aba belle-fille babo rero parfois je me demande pourquoi icyo kibazo namanda gifise misi yose ubwo rero ngiza nzokimenya nanje niyo hafi kubera iki ivyo bintu je mwana nifuza ati iyo ngira umwana w'umukobwa kuko iyo ndavye iyo mbonye sister wanje n'abakobwa biwe birandyohera n'abantu umegani mukuru wabo hano hose bari kumwe bagenda bafatanya bagenda baganira utuntu bakavuga n'umuntu bagatwenga ni kwa rukundo ndakabase ndagize screenshot kunda urusaku indakunda urusaku nivyo bagenda urana nkuko uwonika tuba turabagenzi uwo ko tugendana tukaganira utuntu twose niko baganira nimuco gihomba atari sawa kuganiriza umuvyeyi wawe ahubwo wowe nyamba utari n'umuvyeyi wawe atari n'umugenzi wawe kiragaza babagenzi bamubwira utuntu twose kugira ngo muzogwe mu morero niyo muguri wari yadiseta la façon nabivuze nasiritse ngo ndiko ndagira nkuko ngo nge ndabe ko umva umuntu wese ndamubwiye ati no kuri muri hamwe ngo bivuze ngo sinzi ko bavye uwindi ko byo wa ahubwo navuze ngo adiseta franchement adiseta sina n'utuvire ngene twabeho baje none muguri wayirinda mobe baje sinabwagire mu girlfriend kandi nta niyo ndanagira mbabarira aramanura link ya social media we n'ukuri ndabatahura kandi marakoze kumanura muga ijya mugura nta nabwaje wallahi baguteye icu kugira bivuge n'ukuri nari ico DJ kandi vraiment sorry muga vyaramaze kuvugwa ni bon en tout cas ukuri nije ndakuzi soit akaza kanyuma kibazo nende kandi nkona kabanye jana kwajije kibazo we namba tachufise kandi chibareze kuwe katachumvise ko ncira baza madam nje kunda kuja napendaga nyama mie nyama ndavyibuka Reka nitwiteze abantu ndakunda inyama fem n'umuceri ntabwo kukunda tuka umunyagitega vraiment akunda ivoka nivyo nari nzi ko umunyagitega jewe sanzi ko ndiko ndakora wiki ndana ukunda ivoka ndiko ndakwitegereza gutya gusa voilà tarasangira ibintu by'amavoka sanda kwenda twama twasangiye ikibabaje nakundaga nyama nakundaga na muceri na avoka kandi akunda kunywa sinzoga akunda kunywa sawa voilà reka ndabashimire rero ntiwambaje ca kibazo rero cyane sinakubajije icyo nteje ko wati okay baza cyo duhetse reka ndakubaza urankunda my god bash ambaje kinazi yuko je ndamukunda kandi abaramubwiye if you love me why love me oya nyine je ndagukundira ukuntu umeze kandi cyizama nawe kubwiye ikindi kinda gukundira vraiment nisiga mukoroga
ukuri kw'Imana urabona fise te yirabura kuburyo nokwiyumvira kwisiga mukorogo ukuri kw'Imana no kuri umwana mwiza Franchement. uzi abantu b'inzobe bisiga mukorogo ukuntu bangana putain mvane virige benjamo no mu mutwe kandi nubwo nirabura murabona ngenese nubwo nirabura kundi ubwirabure bwanjye navutse nirabusishaho uzopfa mfise inzobe wagonera hari umuntu yigeze kumbwira ngo burya ngo ivyaha byose Imana irashaka kuzobiharira umugabo umuntu yavutse ari umukobwa akazopfa ari umugabo ngo umuntu Imana irashaka kutazogira derebera birabaho amashuri ntaburabona bahora babagore mugabo bakabagira ivyo ntavyonzi n'amahormone yose bagahindura basi ivyo umuganga ivyo atarane birabaho abo so caba abagabo na burya umuntu nasanze ahubwo ari n'uwisha ashobora kuzobwirwa deliberasi mugo umuntu yavutse afise agapipi k'abakobwa agapfa afise akabagabo umuntu deliberasi ashobora kutazomushikirira cyane ndavuga ati respect vraiment wimvire neza so jewe suis fière de ce que je suis fière de ma peau fière de moi quand même en tout cas bon ndikunda uko meze ndakunda uko nasanze Imana yarandemye kandi sinamvisage asi ikintu ndi basi kiba kigoye kimwe sintegura kuzohindura po yanje kugira ngo nakazonkunde nuko ntankunda konsa tapi pour toi en tout cas ntakundo na bose so ndabakunda cyane birabaraba mugasi ndabatose murabona ko muri abashuru banje alors ndabakunda cyane abakunzi ba Fresh TV abakunzi ba Queen Burundi mushike koma nkivuga uburyo mumukunda franchement yo na sheri banje shayo ndabakunda cyane nanje barankunda n'ukuri hamwe nje mvuga ati yo my god nzoba hiki gusa nyene menye ko ndabakunda nanje kandi kurya nyene abagukunda baguhaye ivyonguka nawe ifa kuzobaha ivyonguka abakunzi ba yego okana ni keza bien alors soyez avec nous encore uri umufana ushaka kuzo ufise ibibazo wombaza karibu urahawe ikaze iyi ni opportunity ndabahaye yo gushika kuri Fresh TV voilà ufise ibibazo baza uyu mujordan tuza uramurondera hama ibikona bigenda neza basi turi muri Fresh TV tuba turi fresh turingagiza ibibazo byose tuka vous voyez oh my god kurusha ubuzima maisha vraiment so ndabakunda cyane rero turakunda This is Fresh TV. We shine to progress.